nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Mwahazwa mukama. Mu buca bw'umunsi wa mbere w'indwi, Maria Magdalena yarahagaze hanze hafi y'imva arira. Uko yakarize arunama kumva abona abamarayika babiri bambaye ivyera bicaye aho ikiziga ca Yezu cari, umwe ku mutwe uwundi mu mirambizo. Bamubarira bati, mugore urizwa niki? Abishura ati, kuko batwaye umukama wanje none ntazi iyo bamushize. Ngo avuga iryo arahindukira abona Yezu ariko ntiyamenya ko ari Yezu. Yezu amubwira ati, mugore urizwa niki? Urondera nde? Agira ngo nuwashinzwe umurima, amwishura ati, mugenzi usangwa ariyo wamujanye, mbwira aho wamushize ngende kumujana. Yezu amusubiza ati, Maria. Urundi arahindukira amubwira mu Gihebreya ati, Rabuni, nukuvuga ngo mwigisha. Yezu amubwira ati, ntuntevye utyo, kuko ntaraduga kwa data. Genda ariho uhamvye bene wacu ubabwire ko nduze kwa dawe ari we so, ku mana yanje ariyo mana yanyu. Maria rero w'i Magdala aragenda kubwira abigishwa ati, nabonye umukama, ngibi ivyo yambariye. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Nkuko twabizirikanye ejo hahise, nagomba kubigaruka ko kugira ngo tuze tunumviriza neza amajambo y'Imana yo muri iki gihe ca Pasika, muri iyi ndwi y'imisi 8 twigina izuka ry'umukama, nkuko womenga n'umunsi umwe wa wundi nyene waho Yezu Kristo yazuka. Ko murumvise yuko mbere no mu nkuru nziza ijambo ry'Imana ridusanganije ritwibutsa ko ari uyo munsi, ngo kubuca bw'umunsi wa mbere w'indwi. Akajambo sizi ko bana bakazirikana ko ubuca bw'umunsi wa mbere w'indwi. Kumva ndababwira nti umunsi wa mbere w'indwi ku bakristo si ku wa mbere, oya ni ku munsi w'Imana. Muze murabe, narabonye umenga abantu badukorera karandiriye yacu, menga karandiriye yacu ubutwari henze. Dutanguza indwi tuyitanguza ku wa mbere, dimanche gatonda hari inyuma. Mugabo umunsi wa mbere w'indwi ku bakristo nta rero biva, ni ku munsi w'Imana. Atari uko utonze imbere, mugabo kubera yuko ari umunsi udasanzwe wuguruye irema rishasha muri Yezu Kristo. Imana ikatwugururira iremwa rishasha. Si umunsi usanzwe ku munsi w'umukama. Mu bisanzwe tugire Kristo, iyo usivye rendez-vous y'Imana, ugasiba ubutumire bw'Imana ku munsi w'umukama, kubera ubugaba ugomba kuguma uvemvera mu gitanda, kubera sport y'urutavana ko gacuja kunywa inzoga ukarya inkoko, gasanga ku munsi w'Imana wasenze icupa n'inkoko, ntiwigeze uja gwinaza Imana. Yahara basiga basenga inkoko, kanwa kabo aguma ari icupa inkoko. Uharuye kangahe iryo jambo rica mu kanwa kabo ku munsi w'Imana, ugasanga riza kenshi gusumba ijambo rya Yezu Kristo. Nibibazo nibibazo suvuye ko kugira kwinonora imitsi ku munsi w'Imana ko menga ntaco bivuze, mugabo ntuherere ngaho. Suvuye ko kurya gakoko gateguwe neza canke kunywa gacupa ku munsi w'umukama ko ari ibintu vyiza, mugabo ntibigarukire ngaho. Kamenga ubuzima bwawe wabugerereye kuri ico ikintu bagugakura kwa moyo ukarya hama kigahinduka ibindi. Hakubugerera kuri uyo yamaho akakudugana nawe mu vyamaho, mu bihoraho,
akaguha mbere gutangura kubaho muri ubu buzima buhera, ubuzima bw'uguhoraho. Hari akantu mwumvise Petero yanyujemo akagira ati ngo mwirinde ngo abo bose bavukiye mu kabi. Suvuga ko ari ukubanga, oya, ukubina no kuvuga kutabaha influence kuri wewe, kutabaha ububasha kuri wewe, kuko hajya uzurabe ikintu mara mu mwanya munini kandi ukamengura kiryoherewemwo kirakwishushanyamo. Sinzi ko murabibona. Murabe nka baba jeune bakunda babasani bambara ipantaro igakwa gukoroka hasi bakayipfungira hari ukamenga nice bafise hariya mu ipantaro. Ivyo bamamwo, ivyo baraba bishushanya nabo. None natwe ko twahisemwo kwakira ngo mwibatisimu, Petero agize ati ngo nimwihane mubatirizwe. Twebwe twaramaze kubatirizwa. Umaze kubatizwa no kuvuga yuko hariho ibintu utabucishushanya ko uko ariko kose. Ubanza kumva yuko birimwo Yesu Kristo, bizananye kwa Yesu Kristo, kandi ko bikwerekeza kuri Yesu Kristo, ugaheza ukagira uti iyi ni yanzira y'umukama. Ngo ku munsi rero wa mbere w'indwi turakeneye muri iki gihe gusubira kuzirikana ku munsi w'umukama. N'umunsi udasanzwe. Ejo naregeze kumva mbonero guca ntanga umuco kuri ico kintu ko bisigaye biza birahanahanwa. Nageze kumva umuntu ariko ariyigisha, umupastor agira ati ngo twebwe ngo duhimbaza ngo ipasika y'abaromani ikaye. Abaromani nabo bagiye guhimbaza ipasika y'umukama, umukama yarazutse. Kuko i Roma inkuru nziza y'izuka rya Yesu Kristo yagiye kujayo izananye i Yerusalemu, izananye ibugarire. Hamwe Yesu agira ati ndabatanze ibugarire. Abantu rero mudakunze namwe gutohoza ivyo kwemera kwanyu, kuko mwumvise bihanahanywe henshi mucamugira muti nivyo, ugaca usanga nimucitaba ubutumire bw'umukama ku munsi wiwe, kandi ari wo munsi asubira kutunagurira ukuremwa gushasha. Kuko icyo Imana yakoze yagikoze nk'Imana, ni igikorwa amenga yakoze mu gihe cy'ubuzima bwa hano ku isi. Mugabo ubukuba bwacu, ububasha bwacu, ingaruka zacu zifise ubukuba bwo gutwara igihe cyose kuva kuri Adamu gushika ku muntu azokwaruka ubwa nyuma. Cyo gituma jumwe numvise nako mu nkuru zaziyaga igizuka ryo gupfa kwa Yesu Kristo, ngo yamanutse ikuzimu, ngo arazuka, ngo azukana n'imitima myinshi, ngo yurira mu ijuru ajanye nayo ya mitima y'abantu b'intungane bo guhera mu bwuzure bwa kera, guhera kuri Adamu guca kuri babahanuzi, guca kuri babantu beza b'Imana bose bari biteganye igishika kubona umunsi mwiza w'umukama, umunsi w'umucunguzi. N'umunsi rero udasanzwe, hagiyo dusivye kwinhaza Imana ku munsi w'umukama, atari ukwitaba ibwirizwa ryo ku munsi. Kuko umuntu agumye kwibwirizwa aba kimeze nk'umwana, ariko umwana iyo amaze gukura arasiguza igituma cy'iryo bwirizwa. Arabaza ati nibiki? Bakamubwira bati ni kubera yuko uwo mwanya ari umwanya wo gusubira guhura n'umuremyi wawe, gusubira guhura n'umucunguzi wawe, gusubira kuzurwa mu bubasha bwa mutima mweranda. Anacho gituma gusiba kuri uyo munsi hariho ikintu kiba kikuvuye ko cy'ubuzima bw'Imana. Tugire Kristo. Sindabibabwiye nk'uko umenga ni teori z'inyigisho, mpora nganira n'abantu tuje kwirega, ukumva nko mu bicumuro yireze harimo igicumuro cyo kudahimbaza neza umunsi w'umukama. Turiko turaganira nkacana mubaza byakiye bikurikirana gute, ukumva ibindi bicumuro bigoye byakiye byinjira byinshi, kubera ngo usaba umwiza hajya tuza tukamarana umwanya n'Imana, kandi by'ukuri tutaje kugira ngo twimare ukwiyagiriza ko tutitavye, kugira tutaje kugira ngo tugire
duse n'abantu bagira bati ntabikoze ntaco baza kunyagiriza. Oya mugabo kukugira uti hariho umuntu andindiriye afitiye kado yo gusubira kuronka ubuzima bushasha mu Mana, kunaguka mu Mukama. Ico gihe uraheza ugakomezwa n'Umukama, akagukomeza muri iryo zuka ryiwe rizobandanya ritugendera muri iryo, kuko ari zuka ryarangwe mu bubasha bwa mutima mweranda. Uwo mutima ngo abandanye igikogwa. Ni hamwe kandi Yesu atubwira ati ngo ndi kumwe namwe ubutakibavirira gushika ku muhero w'isi. Nagomba ngarutse rero kuko ngene twoza turumviza amajambo y'Imana. Murumva ngaha mu njiri bariko batubwira ingene ivyizuka rya Yesu vyagenze, ariko mu gitabo cy'uko vy'abatumwa tuca twumva ingene mutima mweranda maze kuza yumvisha ba Petero. Yaramaze kubagirisha urugendo rwo kwihana. Ubu unye bari imbere ya babandi bica Yesu. Petero ntirigwa aratebangana abashishitira, arababwiza ukuri ati twarakoze ikizira, twaramanitse kumwe n'abakuru bacu umwana w'Imana, uwaraje kudukiza, uwatugiriye neza, ngo aho yaca hose yagenda aragira neza. Ubwo ntaho umanika umuntu ahora kugirira neza, ntawe ufata nabi umuntu akugirira neza. Ubu uriko urakora ikintu kiremereye imbere y'Imana, ubu uriko uratoba isoko uvoma kwiciza. Agaca ababwira, ariko arabwira gutya womenga agomba kubagiriza, mugabo si kubagiriza, kuko mu nyuma araheza akababwira ati oya ntiyazutse mugabo aje kubacira urubanza, yarazi ko bishobora kubashikira. Ati mugabo rero ko mubimenye. Bagaca amazi ati none tugira iki? Iryo jambo ni ryiza. Iyo umuntu amaze kugira conscience, amaze kumva mu mutima nama wiwe mukuri, akumva ati hari hantu naciye kubiri n'Imana. Nico gituma iyo mbonye umuntu aje kwirega, nta muntu aryoshe kubona nk'uyu. Umuntu yamaze kwakira ukuri ku buzima bwiwe, ashaka rero kwakira ukuri nako kw'Imana. Ntibiyeza, ntibisigura. Muramaze kubona iyo dufashwe mu nabi tugomba kwiyeza, tugomba kubisigura, tugomba kubizimanganya, tugomba guhera abantu, tugomba kubaziba, tugomba gukoresha ububasha bwose, mugabo tudashaka kuvayo. Ariko bo barashaka kuvayo, bagaca bakira ukuri kw'Imana muri bo, bagaca bakira ukuri kw'Imana muri bo, ngo bagaca bakira. Mutima mweranda akabakoreramwo. Nibo babaye abakristo ba mbere bagiye kumenyesha Yesu Kristo, baramwigura nabo nyene, baraheza barapfa ku izina ryiwe. Dusabe rero natwe Umukama kugira ngo iyi Pasika turiko turahimbaza, mutima mweranda adufashe nk'uko twabizirikanye guhera ejo, ntidutangarire gusa ibyabaye, ariko ahubwo tumureke ahindura ibiba mu buzima bwacu, ahindura ubuzima bwacu. Tureke Yesu asubira duhamagare mu izina. Nitube abantu baronderera Yesu, barondera ibihaza ubuhigwe bwabo, barondera iterambere ry'ubuzima bwabo, abantu barondera iterambere ry'ubuzima muri rusangi, mugabo umenga turiko turirondera nko mumva mu bintu vyapfuye. Mariya aza asa nuje kurondera umupfu, ariko Yesu sumupfu, Yesu n'umuzima. Akazana inyuma yiwe ibintu muze kubizirikana gose, ni ibintu biryoshe. Yesu akamuhamagara, ntamenye ko ariko arayaga na Yesu, akamubwira turondera nde. Bigasaba yuko Yesu amuhamagara mu izina kugira ngo akanguka acamumenya, tirabuni ni wewe. Mariya acagomba kuza kumugwa mu nda, kumufata no kumugumya. Yesu acaramubwira ati ntungumye gutyo, hariho ubutumwa bundi dutegerezwa kugenda gushira
akanyamuneza, ziza kujya gushira akanyamuneza. Abandi bigiriwe bibaza yuko jewe nkiri ngaha. Turategerezwa kwakira Yezu tukamushira abandi, tugashira akanyamuneza abandi. Ubwo abandi iyo muhuye urabaha akanyamuneza. Kubaha akanyamuneza si ukuvuga yuko ugenda uratwenga 32 yose bakayabona hanze, navyo nyene birashoboka. Mugabo amajambo akuvamwo, indabo ikuvamwo, ingene wihanganira abandi, ingene ugira kigoro ko kwihanganira abandi kugira ngo bakure mu kwigirwa. Hari ibintu byinshi bidutuma twijigwa, ibintu umenga biratugabanya mu buzima, ibintu umenga biguma biba urupfu. Reka n'ibi bintu byose mubona bituma ubuzima bwacu buzimba, ibintu bikazimba. Nubwo sinzi ko bishika bikabatera umwavyi. Ugiye kugura nk'ikintu ukadusanga cyaraduze, ukibaza uti none nzobaho gute ejo hirya ejo. Aho nyene Yezu arazana inkuru nziza. Naho wabara ntigucika ukwihebura, kube ukubabara ahubwo kukuvyura, ukagira uti ntegerezwa muri Yezu Kristo kurondera inzira nziza y'inyishu. Sincamera nk'umuntu yihebuye nkaca nihereza yandi mayira atariyo, ahubwo cangwana ndondera amayira meza yandi yo gushobora kurondera inyishu kumwe na Yezu. Kuko imbere y'ibibazo by'ubuzima igihagararo ntikiba kimwe kuri bose. Hari abagira igihagararo cyo kwihebura, abagira igihagararo cyo kuguma ngaho ataco bamara, n'abandi bagira igihagararo cyo kumenga birabakabuye bakagira bati oya ntidushobora kwemera ko bituzingazinga, tuzopfuma dupfa turiko turagwana neza hakugwana nabi. Kuko isuka rya Yezu Kristo ryadushizemwo ububasha bw'ubuzima. Tugwane kugira ngo icyitwa cyose kizana urupfu, igituma ubuzima bwononekara, ari mu byo tubamwo mu mpande zose, muri politike, mu by'ubutunzi, mu buzima bwa misi yose. Hajya Yezu agira ati tugende gushira inkuru nziza abantu. Niyihe nkuru nziza politike yacu ikeneye nk'ubu kugira ngo ishobore kuvyura iki gihugu? Niyihe nkuru nziza igihugu cyacu gikeneye kugira ngo dushobore kuva mu mutima mubi dutegwa no kubona ubuzima buguma bwunyura? Kuko Yezu yazutse ngo aduhe ubuzima, ntitwavukiye kugogwa kubaho nabi. Mugabo turashobora gusanga twebwe nyene twiyuganiye mu nabi kuko tutamenya kumera nk'aba bantu bagira bati none by'ukuri tugira iki? Kwakira ukuri, ukuri ku buzima bwacu, tutagutinya. Ariko ni ko ubukuri, kwa kuri umenga dutekeye mu kugomba kukuryaniramwo, ahubwo ukuri kutwereka kuti n'ubundi mwataye ukuri ko kwakirana nk'abavukanyi mwibatisimu mwahawe mwese mukitangira gukorera ubuzima bumwe, ngwizuka rya Yezu Kristo ntiribapfe kubusa. Pasika irafise ikintu itubwira muri ubu buzima tubamwo bwa misi yose, kuko Yezu ntiyazutse ngo agume mu cobo, yazutse agenda guhambya babandi bari mu buzima bigiriwe, bababaye kubera kubura ibitoro, kubura amazi, amatara aguma bacikirako, kubura agasukari, kubura ibi na biriya, kubura ibi byose n'ibyo. Izuka rya Yezu Kristo ntituriheze mumva hariya mumva, canke ngo turiheze mw'isengero, ngo turindiriye mu bugarire mu buzima bwacu bwa misi yose. Uyu munsi nawe ugenda ugira uti ndashaka kubera uwundi akanyamuneza kuko Yezu Kristo yazutse. Hamwe washika muhira ugatera gwaserera, hamwe umenga urigiriwe, hamwe umenga urishima ku bandi, uyu munsi ukagira uti kuko Yezu yazutse mu bapfuye
sindabitangarira gusa ndavyakiriye mukungene ngira igihagararo imbere y'uwundi, igihagararo ngira imbere y'ibibazo by'ubu buzima, kugira ngo Yezu yazutse ndamubera inzira yo kuzanira abandi akanyamuneza. ntiwigungane. Mariya arashaka kwigungana Yezu. Oh Yezu wanje, umushushu, umusheri wanje, un amour possessif. Yezu akamubwira toya, tushire inkuru nziza abantu bagumbirana mugaherayo ntimuveyo, ntimushobora kubera inkuru nziza abandi. Rekurana abantu musomana mukagotomerana ukamenga mwibagiye ko hari yindi nkuru nziza. Rekurana bikakugira un amour possessif. Meme n'umugabo n'umugore ntibashobora kugira un amour possessif. C'est plutôt un amour, urukundo rurekura uwundi kugira ngo yagukigwe, abe ngirakamaro ku bandi. Tugire Kristo. Akarero kariho, muramaze kubona amakupure y'Iburaya bagomba kurongorana ngo baryiraha, ibi by'uyu munsi ngaha bita ngo no kurya ubuzima, bakaguma bagomba gutembagarana ari babiri nk'imirisho. Ntibimara kabiri bonyene baraheza bagafagositana, bakanigana, kuko batuguruye kumva ubundi buzima, inkuru nziza bakikuje. Abantu twese twiyugarana mu bintu, nitumenye kwiyugururira urukundo rw'Imana ku bandi neza. Yezu akagira ati rekura, ahubwo tugende ducike inkuru nziza ku bandi bigiriwe ngaho, naho byo bari by'akanyamuneza, nta kuvyigungana. Sohoka, shira abandi inkuru nziza. Uyu munsi ari igihe utumira nk'abantu gusangira ako kanyamuneza k'inkuru nziza, ukabona umenga bose barije, umwe wese aca yigunga. Kujya wigunga ni ukuvuga urazibiye aho ibindi byiza byinshi biraho hafi yawe byari kwinjirana. Pasika itwugurure, si ugupfa kugenda nk'ikirangare, mugabo uraheza ukiyugurura ugira uti ndazi icyo umukama andungikanye, kandi ndazi ingene ndagitwara, ndazi ingene ndakibamwo. Mutima mweranda ari kumwe nanje, azoheza andinde ankingire, kuko nanje nshaka gutanga ineza. Amen.